radiyo ijwi ry'Amerika. radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda ho turi no kuri FM 104 n'ibice bitatu ya radiyo ijwi ry'Amerika. Kuri internet mudusange kuri wayeshatu radio yacu voa.com. Ikaze mu makuru yacu yo muri aka kanya, muri kumwe na Jeffrey Mutagoma na bagenzi banjye dufatanije kuyabagezaho. Ingingo z'ingenzi y'abarundi barenga 350 mu nkambi ya Nduta muri Tanzania bambuwe uburenganzira bwo kwakira imfashanyo, barashinjwa ibyaha bitandukanye. Ngiye kurondera utwo kwisumamo kugira ndabiko nozo ndahindurwa utwo two kurya muganga ize ndagaruka kwisensa nsanga kadi bayugaye muga twace dushikwa ku rutonde kwa bipfuza gutahukanwa ku nguvu, bibonekana ko ari kwa kundi nyene ko gutahukanwa ku nguvu kandi twadufite amakadi. Uwo no Murundi ruba mu nkambi ya Nduta muri Tanzania. Mu Burundi kandi hateraniye inama nini ihuza abafite aho bahura n'igihingwa cy'icyayi baturuka mu bihugu 10 bigize akarere ka Afrika y'Uburasirazuba n'ihembe rya Afrika. Umupadiri wa Kiliziya Gatolika wari washimutiwe mu majyepfo ashyira uburengerazuba bw'igihugu cya Nigeria mu cyumweru gishize yishwe. Aya makuru n'ayandi tubafitiye ni mu kanya, ntimujye kure. Amakuru turahera kwavugwa hirya no hino ku isi. Umuyobozi w'ihuriro ry'amadini ya Gikristo muri Nigeria yatangaje ko umupadiri wa Kiliziya Gatolika wari washimutiwe mu majyepfo ashyira uburengerazuba bw'igihugu mu cyumweru gishize yishwe n'abari bamushimuse mu gihe undi mugenzi we yashoboye gutoroka. Iyi nkuru twayiteguriwe na Temistokle Mutijima. Udutsiko tw'abagizi ba nabi bazwi nk'amabanda atera ubwoba abaturage mu majyaruguru ashyira uburengerazuba ndetse no hagati muri Nigeria akenshi yibasira abayobozi ba Gikristo mu bazwi cyane ashimuta agamije kwaka inshungu mu mafaranga. Joseph Hayab, umuyobozi w'ishyirahamwe ry'amadini ya Gikristo muri Nigeria CAN, yavuze ko ba Padiri John Mark Chetinum na mugenzi we Donatus Cleopas bashimuswe ku itariki ya 15 y'uku kwezi kwa karindwi mu rusengero rwo mu giturage cya Yadinigura muri leta ya Kaduna aho bari baraye. Kuwa kabiri nibwo Cleopas yabashije gutoroka bari bamushimuse ubwo bamujyanaga aho bitegaga guhurira n'uwoherejwe n'ubuyobozi bwa CAN ngo azane inshungu yo kumurekura. Bwana Hayab yabwiye ibiro ntaramakuru by'abafaransa AFP ko Padiri Cleopas watorotse abari babashimuse ari we wemeje amakuru y'uko mugenzi we Chetinum yishwe ku munsi bashimutiweho. Hayab avuga ko yamaze iminsi aciririkanya n'ayo mabandi, yabanje gusaba miliyoni 60 z'amanayira, ni ukuvuga ibihumbi 145 by'amadolari y'Amerika ku bapadiri bombi. Umupadiri wacitse ntiyashoboye kugera kuri paruwasi ya hakiri kare ngo ababuze kwishyura inshungu kuko nta telefone yari afite. Leta ya Kaduna nimwe muzibasiwe cyane n'ibitero by'amabandi. Mu kwezi kwa gatatu k'uyu mwaka, amabandi yitwaje intwaro yateye gari ya moshi hagati y'umurwa mukuru Abuja na Kaduna, yica abantu 8, ashimuta ababarirwa muri 100. Presidency ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangaje ko Perezida Joe Biden mu kwezi kwa 12 azakira inama izamuhuza n'abakuru b'ibihugu bya Afrika mu mujyi wa Washington. Frederic Mundikishi. Inama nkuru hagati ya Amerika n'abategetsi barongoye ibihugu byo muri Afrika itegekanijwe kuva ku igenekezo rya 13 gushika ku rya 15 y'ukwezi kwa 12. Biden yavuze ko iyo nama ifite intumbero yo kwerekana akamaro k'imigenderanire ya Afrika na Amerika. Izotanga kandi akaryo ko gukomeza gukorana n'ivyo bihugu ku bibazo nkuramutima byihutirwa bihanze amakungu. Umutegetsi akomeye akora muri leta ya Perezida Biden atashatse ko izina ryiwe ritangazwa, yavuze ko abakuru b'ibihugu byo muri Afrika 50 aribo bitezwe muri iyo nama. Iyo nama izoba mu mpera z'umwaka, izoba ibaye nyuma y'ingendo Perezida Biden azoba yagize mu yindi migabane icuditse na Amerika irimo Aziya, Uburaya hamwe no mu bihugu byo mu buseruko bwo hagati. Biden ntaragendera umugabane wa Afrika kuva agiye ku butegetsi. Inama yo mu kwezi kwa 12 izoba arakaryo kuriwe ko kurabira hamwe n'abategetsi ibintu byose biyerekeye. Umuryango w'ubumwe bw'Uburayi witeguye ko Uburusiya bushobora guhagarika gutanga gazi mu bihugu biwugize. Diane Ninazwe. Mu itangazo umuryango w'ubumwe bwa Buraya wasohoye no munsi wasavye ibihugu biwugize kugabanya gazi bikoresha bibaye ngombwa ugashaha amategeko yo kugabanya ikoreshwa ryayo.
Gaz ubumwe bwa buraya bwiteze ko Uburusiya buzohagarika gutanga mu bihugu bitandukanye bigize uwo muryango niyifashishwa mu gushusha amazu no kuronka umuyaga nkuba. Ubumwe bwa buraya bwifuza ko ibihugu bitandukanye biri muri uwo muryango bigabanya gaze bikoresha gushika ku bice 15% kuva mu kwezi kwa munani gushika mu kwa gatatu ko mu mwaka uza. Mu vyo ubumwe bwa buraya butegekanya gusubiriza gaze y'Uburusiya harimo ukwikora ku vyimeza. Kwa kabiri w'indwiza ibihugu bigize ubumwe bwa buraya bizohurira mu nama aho bizovugana kuri iki kibazo. Uburusiya kuri uyu wa mbere bwatangaje ko imbago zaho buteganyiriza ibikorwa byabwo bya gisirikare muri Ukraine zagarutse kurenza mu karere k'inganda ka Donbass mu gihe ingabo zabwo zagabaga ibitero byahitanye abantu benshi mu burasirazuba no mu majyepfo y'icyo gihugu. Iyi nkuru turaza kwigarukaho mu makuru yacu ataha. Ukomeje kumva Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi, mugeno kuri Weshatu Radio yacu voa.com, mukurikire aya makuru kuri Facebook na Twitter, mudusange kuri @voa radio yacu. Mu kanya turajyana mu makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari byo muri Afrika. Amakuru tuyahere mu Burundi, hateraniye inama rukokoma ya gatanu ihuje abafite aho bahurira n'igihingwa cy'icyayi baturuka mu bihugu 10 bigize akarere ka Afrika y'Uburasirazuba n'ihembe rya Afrika. Iyi nkuru twayiteguriwe n'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Pierre Claver niyo nkuru. Ihuriro rigira gatano ku gitegwa c'icayi gitabiriwe n'ibihugu nk'u Rwanda, igihugu ca mbere muri Afrika gifite icayi c'akanovera. Uburundi bugira kabiri kuri urwo rutonde rw'icayi c'akanovera muri Afrika. Tanzania, Kenya, Uganda, Malawi, Ethiopia, Congo, Mozambique na Madagascar. Emmanuel Ndayiziga, umuyobozi w'ubudandaji mu kigo cy'igihugu citaho icayi mu Burundi OTB, yezeye ko akunguko ari kanini kubegwa n'ico gitegwa c'icayi muri ivyo bihugu. Kandi n'akaryo ku bantu bose basanzwe barangura imirimo yo kurima, yo guhingura no kudandaza icayi, bari ngaha bagahura bakumviriza abasanzwe babikoramwo babifitemo ubumenyi, hanyuma bakavugana bakongera bagahanisha ibyo basanzwe bahingura. Nivyo icyayi cy'Uburundi ubu kirimwa ku rugero rw'amatone 12,000. Ubwo rigoro ntirurashimisha, nico gituma nko muri OTB twasanze yuko dukwiye kugira kubaka irindi hinguriro riko ryakorerwa imatana ya OTB rigira gatandatu kugira ryongereza umwimbu tudandaze hanze haba amafaranga y'agaciro ashobora kuza mu gihugu ari menshi. Aha niho umushikiranganje w'uburimyi n'ubworozi Deogide Rurema afatira mu guhamagarira abarimyi b'icayi kucitaho kurusha. Dusavye abarimyi b'icayi kubandanya bitaho ico gitegwa kandi bijukire no kuja mu makoperative kuko niyo nkingi y'iterambere y'igihugu. Ikindi naco nuko bobavanura n'ingendo mbi yo kurandura icayi no kutagishiramwo ifumbire. Cyo gituma dusavye abajeje intwaro guhana bivuye inyuma umuntu wese azofatwa aranduye icayi kuko ari ugusubiza inyuma iterambere ry'igihugu. Ubu ikiro c'icayi kibisi c'amababi akimara gusoromwa kigugwa amafaranga 280 y'amarundi. Ubwo rugero nibwo ruto ugereranije n'ingene mu bindi bihugu vyitavyo nama bimeze. Abarimyi b'icayi bo mu misozi miremire ya Mugamba, Tora, Jenda, Mwaro na Muramvya bazi neza akamaro k'ico gitegwa, basaba ko ico giciro co kwiyongera kugira ngo nabo bagwize umwimbu. Kaza nko ku 400 canke 500. Muri ico gihe nibaza yuko abantu bogihurumbira ku kirima ari benshi, mbere wanashaka n'amahinguriro agaca yiyongera kigatuma kija niburi nko ku mahera 300 canke nayarenga, kuko urahemba umukozi hanyuma ukarihana angre, hari n'igihurira niyo nguranyo credit ugaca usanga usigaranye ubusa. Umwana arigiye kwishura ariga, tukaronka amafaranga tumutangira, tugaheza tukagikorera neza, tugaca turonka umwimbu. Ubu nibwo buntungiye umuryango, nibwo nico kimfasha kwigisha abana,
n'akarasiyo. Icyayi nateye no kwikira mfitiye akamaro rwose, abana bariga nkaheza nkabigisha kuri nyamahera nkuye mu cyayi. Gushika ubu mu Burundi igisata c'abikorera utwabo ntikiratangura gushira imitahe myinshi mu cayi, mu gihe mu bindi bihugu vyitavye iyo nama abikorera utwabo ari bo benshi, ibituma haba ihiganwa mu kwitaho neza igitegwa c'icayi. Abarimyi basaba ko leta yo kwemerera abikorera utwabo nabo nk'iyo bataronse ifumbire ku gihe bica bituma umwimbu utiyongera kubera yuko hari ifumbire iteba canke ikabura. Abikorera utwabo baje mu gisata c'icayi baragiteza imbere kubera yuko ayo mayizina aragwira, abakirima bakagwira, hanyuma n'abaronka ubuzi bakagwira, hanyuma urumve umwimbu ucoheza ukiyongera cane gose. Hanyuma uretse n'ico harabaho guhiganwa mu gihe biba bitunganijwe neza, inzego zose ziserukiwe ku buryo hatabamwo ibintu vy'akajagari. Ibiharuro bitangwa n'ishirahamwe ry'ivyo bihugu East African Tea Trade Association vyerekana ko Kenya arico gihugu ca mbere kirima icayi cinshi muri Afrika, kikagira gatatu ku isi, mu gihe ibihugu bibiri vya mbere ku isi ari Ubuhindi n'Ubushinwa. Iryo shirahamwe East African Tea Trade Association ribandanya rivuga ko iki gice ca Afrika y'ubuseruko n'ihembe rya Afrika arico cimukamwo icayi cinshi muri Afrika, amatoni arenga gato 546 ku mwaka. Ico gitegwa cinjiza amadolari arenga imiliyaridi 120 muri ako karere. Icayi kigira kabiri inyuma y'ikawa mu bitegwa njabukamazi muri ivyo bihugu. Ivyo bihugu ndetse vyihaye intumbero ko ku mwaka bija birahura mw'ishirahamwe ribihuza kugira ngo birabire hamwe ingene umwimbu wogenda urongerekana. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, kubw'Ijwi ry'Amerika. Tuve mu Burundi tuje muri Tanzania mu nkambi y'impunzi z'abarundi ho mu gihe cy'amezi 6 abagera kuri 350 batagishobora kwakira imfashanyo zirimo iz'ibiribwa kuko amakarita bahesha izo mfashanyo yagizwe imfabusa. Inkuru twateguriwe n'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika James Jovin aho muri Tanzania. Ivyo bitigiri vyemezwa n'umuvugirizi w'igipolisi komine Kibondo ariyo icumbikiye impunzi z'abarundi zahungiye mu nkambi ya Nduta, Bwana Juma John, vyari mu kiganiro yahaye abanyamakuru kuri uyu wa gatatu mu biro vy'igipolisi komine Kibondo. Uyu muvugirizi yasiguye ko nyuma y'amatohoza ategereje gukorwa muri iyi ndwi turimwo arabazotahukanwa mu gihugu cabo ku nguvu, abandi nabo bazojanwa kuri sentare kwishura amakosa bagirizwa mu ntumbero yo kubungabunga umutekano mu nkambi. Yumvikanishije ko mu kwezi gushize kwa gatandatu gusa hafashwe abantu hafi 55 bagirizwe ubusuma no guhungabanya umutekano. Muri bo 30 barugariwe amakarita baho uburenganzira bwo kuba mu nkambi, abandi 25 batwagwa kuri sentare bacibwa kiringo c'amezi 5 mu gasho. Kwa mwezi Juni tuliwakamata watu 55. Mu kwezi guheze kwa gatandatu twarafashe abantu 55 bagirizwa amakosa atandukanye. Muri bo abo dusanga ko ari abagizi ba nabi bakomeye tubatwara kuri sentare, abandi turabaka amakarita amahaseri kamenya aho ibajyana. Abamaze igifungo nabo turabutahana mu gihugu c'amavuko. Hari n'abandi turekura bakisubirira mu nkambi. Pokea watu 10 kutoka jela na tumewarudisha kwa Burundi au makambini, tumewarejesha makambini. Gusa umwidogo ni mwinshi kuri zimwe mu mpunzi z'abarundi zahungiye mu nkambi ya Nduta, zo zisanga gusubizwa mu gihugu ku nguvu ari nko kubafatira amaboko mu mugongo, kuko mu gihugu baje bavamwo hakibarizwa amabi menshi harimwo abahigwa buhongo. Nifatiye ko twahunze amabi akorerwa mu Burundi kubenshi bariko baraduhiga, ariko ubu tukabwirwa ko dutwagwa ku nguvu gushika mu gihugu cy'u Burundi, cya gihugu nyene twahunga, igihugu twirutse kubera twari ko turondegwa. Ugiye kuraba abantu n'ubo bandanya bapfa mu gihugu cy'u Burundi, benshi babandanya bahigwa buhongo. Twebwe kwasha tubwiye ko tugomba dutwagwe ku nguvu. Bari jewe kuva kandi yugawe na nayisigaranye umuntu ngiye mu kijiji urazo ubuzima bw'ikami nyene bugoye, ngiye kurondera utwo kwisumamo kugira ndabe ko noza ndahindurwa utwo two kurya. Mugangize ndagaruka kwisensa nsanga kandi bayugaye. Twaho rutonde kumengo twebwe twosha duhunguka kuko ntituri impunzi kandi natwe kandi ziba tubona zisa n'izari zimeze neza, tangorane zazi
bayirungitse muga twaciye dushikwa ku rutonde rw'abipfuza gutahukanwa ku nguvu bibonekana ko ari kwa kundi nyene ko gutahukanwa ku nguvu kandi twadufite amakadi. Rero kubw'ivyo ico twosaba leta y'u Burundi, leta ya Tanzania hamwe na UN nuko muri uko guhungura impunzi ivyo bokora byose bikora bisunze ayo mategeko mpuzamakungu, hanyuma kumbure uvyifuje bakamworohereza akoroherezwa cyane kugira ngo atahe, ariko urya nawe abona yuko umutekano we utaraboneka utaragaruka bakamureka nkuko ayo mategeko mpuzamakungu abivuga, hanyuma gushika wenyene igihe wenyene azobona yuko umutekano wiwe ukwiye akabona gutaha. Ko buriya nta muntu yo kwifuza kwama mu buhungiro, nimba tubona yuko hataragira ko dutaha ni kubera tubone ko umutekano wacu utaragaruka utaraboneka. Ubutigiri dukura mu biro by'igipolisi komine Kibondo hafi buri kwezi abantu barenga gato 35 barugarirwa amakarita abaho uburenganzira bwo kwitwa impunzi hama bagatahana ku nguvu, abandi barenga gato 40 barafungwa bagirizwa amakosa atandukanye. Gusa haseri minsi yose ihamagarira leta ya Tanzania gukurikiza amategeko agenga impunzi nkuko yabikoze kuva kera. Kuva mu nkambi ya Nduta iri mu gihugu ca Tanzania, James Jovini ku bw'ijwi ry'Amerika. Ukomeje kumva radio ijwi ry'Amerika, tugeze mu mwanya w'ikiganiro bungabunga ubuzima dutegurirwa na mugenzi wacu Eugene Mukamusi. Ndabaramukije ndi Eugene Mukankusi, mbashimiye ko muri kumwe natwe muri kiganiro. Ku isi hari abantu barenga miliyoni 23 b'impunzi n'abandi byibura miliyoni 50 bateshejwe ibyabo imbere mu bihugu, bahunze ubushyamirane, kwicwa cyangwa se amakuba adaturuka ku bikorwa bya muntu. Kimwe cya gatatu cy'impunzi ku isi baba muri Afurika nk'uko ishami rya ONU ryita ku mpunzi HCR ibivuga. Mu bushakashatsi bwakozwe ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe ku mpunzi bwatangajwe n'akanyamakuru JAMA kandi kibijyanye n'ubuvuzi, impuguke zasanze impunzi nyinshi n'abashakisha ubuhungiro bahura n'ingorane zikomeye z'umubiri n'umuhangayiko mu bihugu bakomokamo, mu nzira y'ubuhunzi no mu bihugu byabakiriye. Ibyo byose bishobora gutuma bagira ibibazo byo mu mutwe n'ahandi mu mubiri. Inzobere zivuga ko ubuzima bw'impunzi nubwo abateshejwe ibyabo ari ikintu kigomba gushingirwaho mu kubarinda kugira ngo bazagire ubuzima n'imibereho myiza. Reka duhere muri Kameruni aho 80% by'abanyanigeria n'abanya Centrafrica biyandikishije nk'impunzi bagomba kwishyura serivisi z'ubuvuzi. Ubwishingizi mu kwivuza ni ikibazo ku mpunzi ziba mu nkambi nk'iya Gado Bazere aho impunzi ibihumbi zitakibasha kwivuriza ubuntu. Emmanuel Jules Ntap yasuye inkambi adutegurira inkuru. Uyu mwana ni impunzi y'umunya Centrafrica kandi bamusanganye malaria. Nyina avuga ko baterwa inshinge n'umuganga wo ku kigo nderabuzima cya Gado Bazere kiri hafi y'inkambi ngari y'impunzi z'abanya Centrafrica muri Kameruni. Aha mu birongozi by'iki kigo nderabuzima undi mwana arimo gusuzumwa n'umwe mu baganga batanu bakorera umuryango utegamiye kuri leta wa Africa Humanitarian Action ushinzwe gahunda y'ubuvuzi bw'impunzi ziba muri Kameruni kuva mu mwaka wa 2010. Au départ, c'est tous les réfugiés, on les prenait. Tugitangira ubuvuzi bwari ubuntu ku mpunzi zose. Hamwe n'ibibazo by'ubukungu, ingengo y'imari yagabanutse, ubu twatangiye guha uwo mwihariko gusa abana bari munsi y'imyaka 5, abagore batwite, abonsa kugeza ku mwaka umwe, abarwaye indwara zidakira ndetse n'indembe. Kuva iki cyemezo gifashwe mu mwaka wa 2018, Hawa impunzi y'umunya Centrafrica w'imyaka 50 avuga ko atagihabwa ubuvuzi ku buntu iyo agiye ku kigo nderabuzima. Hamwe no kugutoranya biragoranye cyane, ngomba kwiyishyurira imiti kandi nta mafaranga mfite muri iki gihe, ntibyoroshye. Ibiro bya Loni bishinzwe guhuza ibikorwa by'ubutabazi bigereranya ko impunzi ziba muri Gado Bazere zigera ku bihumbi 28. Juliette ni umukozi w'umuryango Africa Humanitarian Action akanaba umubyaza rukumbi muri iki kigo nderabuzima. Nous avons environ 60 à 70 accouchements par mois. Tuvukisha impinja ziri hagati ya 60 na 70 buri kwezi. Mu batwite baza ku gipimo cya mbere twakira abagira ku ijana buri kwezi. Umuyobozi w'ikigo nderabuzima avuga ko habaye igabanuka rikomeye ry'inkunga kuva mu myaka 10 ishize, akongeraho ko yizera ko inkunga ishobora kongera kwiyongera mu gihe cya vuba.
Je ne sais pas d'où le partenaire trouvait son. Sinzi aho abaterankunga bakuraga mikoro, ariko bakwiye kongera guhabwa inkunga nk'uko byahoze kugira ngo ibikorwa by'ubuvuzi bisubire nka mbere, bityo n'abagenerwabikorwa arizo mpunzi bamererwe neza nk'uko bahoze. Icyo cyaba ari ikintu cyiza rwose. Undi mu bayobozi b'umuryango Africa Humanitarian Action muri Kameruni avuga ko muri uyu mwaka bamaze kubona inkunga itageze ku bihumbi $400 by'amadolari y'Amerika. Cette année, il y avait le projet de la Banque mondiale qui dit qu'on prend tout le monde. Ça veut dire uyu mwaka hari umushinga w'abanki y'isi yose w'ubuvuzi ku buntu ku mpunzi zose, kandi hamwe no kubaturiye inkambi naho twagombaga gutoranya abababaye kurusha abandi nk'uko ubu tubigenza ku mpunzi, ariko kandi kugeza na n'ubu ntiturasinya amasezerano, rero tugowe cyane n'uku kubura ingengo y'imari. Abayobozi mu ishami rya Loni ryita ku mpunzi nabo bavuga ko 20% gusa by'impunzi zose ziri muri Kameruni ari bo ubu bagerwaho n'inkunga z'abafatanyabikorwa babo muri gahunda yo guha impunzi serivisi z'ubuvuzi ku buntu. Twasuye inkambi ya Mahama mu karere ka Kirehe mu ntara y'Iburasirazuba bw'u Rwanda ihana imbibi na Tanzania. Abahatuye batubwiye icyo batekereza ku buvuzi bahabwa. Ubuvuzi butangirwa mu nkambi byarahindutse ugereranije n'igihe twinjira hano. Muri rusange kabisa ubu turabona ku buryo bushemeye, nta kibazo turi muri ikibazo gusa abadokiteri nicyo kibazo dufite nta kindi. Ikibazo kihari ni ikibazo kijanye n'amatransfer. Cyane na mbere mu nkambi biragoye ko uri impunzi ufite ibibazo byinshi bikomeye cyane. Nkanje urebye bashize mu cyiciro cya gatatu. Nkanze ubwo nje kujyana ihangane ivaye nibazo mfise. Icyambere urabona hari abantu bari ngaha batega n'abatatega. Iyo bamaze kuba impunzi icyambere na mbere wangirika mu mutwe ucyambuka ukivi wanyu kubera ko nagwa warishatse. Kubyekanya no kwita ku bibazo byo mu mutwe bw'umuntu, twe ubwacu tukareba ahantu turi. Twahisanze tutahashaka. Mu gihe twahisanze tutahashaka rero icyambere na mbere baryo mashaka gukora siporo kujya yibagize ibibazo afise. Turabona abantu tugishika baje ari bazima, mugabo wamara kanya ukabona yuko hari utuntu tutagenda neza, gusanga umuntu aragerageranya nk'impuzu nyinshi bigaragaza ibimenyetso by'uko mu mutwe ibintu bidatonze neza. Ngerageje wenda nk'ibibazo duba dufite mu nkambi, ubukene umuntu aba afise cyangwa ibibazo byinshi umuntu aba afise, kwihangana ukabyikuramo. Ikintu ndabitsindishiye mfite amahoro nkaryama ngasinzira afite umutekano, mba numva ibintu byose byaheze nta ngorane. Kurinda ubuzima bwanje bwo mu mutwe ngenda gusenga kenshi, nava gusenga nkaca nja mu bikorwa bikandinda ubwigunge. Muganga Allen Manase yashinze Impact Trust International, umuryango utabagamiye kuri leta ufasha abakozweho n'urugomo n'ubushyamirane, abakuwe mu byabo hamwe n'impunzi. Aratubwira ibindi kurijyanye n'ubuzima bw'impunzi. I remember when places like Goza was first rescued from the clutches of the terrorists. Ndibuka igihe ibice nka Goza byari bikivanwa mu maboko y'ibyihebe. Namaze iminsi muri Goza nyuma y'aho abaturage barokotse iterabwoba benshi bari bamaze gupfa mu minsi mike bitewe n'indwara zica zibasira abana n'ababyeyi kubera imirire mibi. Ku ruhande rumwe twapfushije abana benshi, ariko muri rusange imiryango itegamiye kuri leta yarakoze cyane, ariko kandi abantu benshi na n'ubu ntibaragerwaho na serivisi z'ubuvuzi. Iyo urebye ahantu hazwi nka Chibok biracyagoranye kugerwaho na serivisi z'ubutabazi. Abakozi bo mu rwego rw'ubuvuzi ntibashobora rwose kuhagera, baba bo mu miryango nterankunga y'imbere mu gihugu cyangwa se mpuzamahanga baba bifuza kujyayo gufasha abaturage. Rero keretse gusa kuhagera byorohejwe binyuze mu kuvugurura ibijyanye n'umutekano n'uburyo bwo gutumanaho ndetse no guhana amakuru, naho ubundi abahatuye ntibazagerwaho n'ubuvuzi binyuze muri iyo miryango. Mu gihe nta mutekano mu by'ukuri, haracyari imbogamizi nyinshi tuzakomeza guhura nazo mu bijyanye no gutanga ubufasha. Dufite n'ibice byinshi bitarimo ubuyobozi, aho abantu batabasha kugera mu biturage by'iwabo. Rero hakenewe gukomeza guhuza ibikorwa. Ibura ry'ihuzabikorwa riragira ingaruka kuri ibi bice. Nk'urugero, uzasanga imwe muri iyi miryango myinshi ikorera ibikorwa byayo byose kandi bisa mu gice kimwe kirimo umutekano, ahandi hagasigara nta kintu na kimwe kigerayo.
ibitero by'inyeshyamba bihora mu ntara ya Cabo Delgado mu majyaruguru ya Mozambique nibyo byatumye abantu bakuka umutima. Amazu n'imidugudu biraterwa amabombe kandi bigatwikwa bigakongoka. Abanyamakuru b'Ijwi ry'Amerika Amancio Verancoros na Omar Kaseko basuye inkambi nyinshi kandi bagaragaza ibibazo by'ubuzima impunzi zihura nabyo, by'umwihariko abana. Abana bavanywe mu byabo n'intambara yo muri Cabo Delgado bafite ikibazo cy'ihungabana. Bamwe biboneye n'amaso yabo ibintu biteye ubwoba nk'icwa ry'umubyeyi kandi bugarijwe n'uburwayi bukomeye bwo mu mutwe. Não fala e não gostam de falar daquilo, não gostam de falar das suas zonas. Ntibavuga, ntibashaka kuvuga ibi banyuzemo. Bashobora kubikomozaho ariko ntibabitindeho. Niyo mpamvu tubategurira imikino tukabereka televiziyo mu rwego rwo kubafasha kwibagirwa icyo ari cyo cyose banyuzemo. Kimwe n'uburezi, gahunda y'ubuzima rusange nayo yahuye n'igitutu gikomeye. Umutekano muke wateje abantu guhunga ikivunga wasunikiye ibihumbi by'abaturage mu nkambi, mu gihe no kubari bahatuye mbere ibikorwa remezo by'isuku n'isukura n'iby'ubuvuzi byari bisanzwe bidahagije. Ibura ry'amazi meza na serivisi z'ubuvuzi ubu byugarije abavanywe mu byabo ndetse n'abaturiye inkambi. Isabel Pereira, impuguke mu ishami rya Loni ryita ku bana UNICEF, asura inkambi yo mu karere ka Chiure mu majyepfo ya Cabo Delgado, yavuze ko atewe impungenge n'uko hashobora kuvuka ingorane nyinshi kurushaho mu gihe cy'imvura yo kuva mu kwa 11 kugeza mu kwa 4. We had episodes of cholera in the previous year here in Cabo Delgado. So we never know if we are... Twagize ibihe bya kolera mu mwaka wabanje hano muri Cabo Delgado. Rero ntitwamenya niba ubu yaracitse burundu. Umubare w'abarwaye gucibwamwo ugenda wiyongera uko igihe c'imvura kiza. Rwose ugira isuku n'iryo pfundo yo kwirinda kolera. Bishobora kugorana ku bahungiye imbere mu gihugu kubona ubuvuzi bwa kolera, malaria n'izindi ndwara zihiganje. Ishami rya Loni ryita ku buzima rirakorana na Minisiteri y'Ubuzima muri Mozambique mu kuvugurura serivisi z'ubuvuzi mu turere twazahajwe n'intambara yo muri Cabo Delgado. Barimo kubaka amavuriro no gushyiraho gahunda z'ubuvuzi bwimukanwa basanga abaturage aho bari. You know the situation in Cabo Delgado is critical. Murabizi ibintu muri Cabo Delgado birakomeye ndetse byinshi mu bikorwa remezo by'ubuvuzi byarangijwe cyangwa se birasenywa burundu. Kandi abakozi bo mu rwego rw'ubuvuzi bagombaga kujyana n'abaturage bose. Ubu hari aho serivisi z'ubuvuzi zitangwa ariko tukaba tudafite imiti ihagije. Kubona inkunga ni icyambere ariko kugezaho imiti ihagije na n'ubu biracyakorwaho. Kwiyezereza nibura bimwe mu biribwa bakenera bishobora kubagarurira icyizere bikanabafasha kongera kwiyubaka. Tukiri Cabo Delgado muri Mozambique, imiryango amagana n'amagana yateshejwe ibyabo ihanganye n'ikindi kibazo, indi ntambara y'ibura ry'ibiribwa. Aha muri Mozambique abantu bamwe babonye uburyo bwo gutsinda iyo ntambara. Inkuru irambuye. Benshi mu batuye inkambi bamara amasaha bategereje amakamyo yikoreye ibiribwa y'ishami rya Loni ryita ku biribwa. Inshuro imwe mu kwezi bahabwa ibiribwa birimo ibishyimbo, umuceri n'amavuta. Udutete tw'ibiribwa tuba dukubiyemo ahanini umuceri, amavuta n'ibishyimbo, kandi bibigize hafi 80% by'ingufu zikenewe ku muryango ugizwe n'abantu 5. Benshi hano bavuga ko ibiribwa bitamara ukwezi kose kandi ntibabone n'ikinyuranye yo guhinduranya. Fatima Baidur ahangayikishijwe n'imirire y'umwana we w'imyaka 2. Come arroz, mas é triste. Eu gostaria de variar esse alimento porque ele é muito bebê. Umuhungu wanjye arya umuceri gusa. Birababaje. Nakamuhaye n'ikinyuranye kubera ko akiri mutoya. Hagati aho abaturanye n'inkambi baraha impunzi ubutaka bwo guhinga. Umuryango udaharanira inyungu ADER wita ku iterambere ry'ubukungu bwa Cabo Delgado ntutanga ibiribwa gusa ahubwo unatanga imbuto n'ibikoresho by'ubuhinzi. A questão da distribuição de insumos agrícolas é uma das etapas. Gutanga ibikoresho n'imbuto bikubiye hamwe n'umushinga wo gusubiza abana mu mashuri no gufasha abantu kugera ku mavuriro. Tugomba gushimangira gahunda yo kurwanya inzara, mu kubafasha kugarura icyizere,
twahisemo kubaha ibikoresho ngo babashe guhinga ntibatungwe gusa n'imfashanyo. Benshi mu bavanywe mu byabo bari bamenyereye ubuhinzi ngandurarugo. Imfashanyo bahabwa ibafasha kongera kwitunga badategereje gufashwa. Aha niho dusoreje ikiganiro bungabunga ubuzima cy'uyu munsi. Ku yandi makuru yerekeye ubuzima, inama ku mibereho myiza n'ibigezweho mu buvuzi, mwajya ku Ijwi ry'Amerika kuri voanews.com no kuri wa@radio.com. Naho ubutaha hagati kandi mukore ku buryo ku munsi wanyu wari wose uba uw'ubuzima buzira umuze. Inshuti mwakomeje kudutega amatwi, tubashimire ko mwabanye natwe, naho mu kanya kuri mikoro mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma.